Nyenicubahiro Sebarundi ukaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe wacu Cndd-Fdd n'umutambukanyi wanyu n'ikibondo canyu, mukaba kandi muri no mu nama nkuru y'inararibonye y'umugambwe wacu, banyakubahwa bavukanyi turi kumwe mu nama nkuru y'inararibonye, banyakubahwa muri mu buserukizi bukuru bw'umugambwe turi kumwe, ubahwa mwese mu vyubahiro vyanyu, bagumya banga, bashitsi, bakunzi mwese mwashitse hano uno munsi. Tugire Kristo, tugire Kristo. Akazuba kabaciyeko. Uyu munsi kubagumya banga no kubemera Kristo, abemera bose, n'umunsi mwiza cane. N'umunsi kuko twebwe mugambwe wacu kugira tushinge yuko mu kwezi kwa mbere tuzokwama twiherera n'Imana ikatwongora tukaganira, nuko twayimenye. Murazi yuko twebwe turi amahangayiko, aha turi twahashitse twunutse. Mu buzima bwacu twarabonye Imana koko, mu buzima bwacu twaramenye Imana, kuko harabaye igihe shetani itugendera. Harabaye igihe shetani nimba yaragiye gukarikishira ubwenge hehe, yagarutse dusanga tukiri mu bya bidukikije, emwe iratuzirika ku catsi koko. Ingeso mbi ziradufata, inyifato mbi ziradufata, urugamba ruradindira, tuza gutora ubwenge, tuza gutora Imana tugeze habi. Ariko aho tuyimenyeye tukayitora koko, tukayishira imbere mu bikorwa byacu byose, twarabonye ikiganza cayo. Ni naho mbere uyu mugigwa, uyu mugenzo mu bagumya banga twaciye tuwushira imbere yuko Imana tuyihaye ikibanza ca mbere mu bikorwa byacu byose. Nyenicubahiro muvyeyi wacu n'umutambukanyi wanyu, turazi ingene atajya kuba mutangura mutabanje kwishira mu minwe y'Imana. Twashaka rero dusaba Imana yuko yoba turabira mugiye kwibogora, yoba turabira mu vyutse, yoba turabira mu bikorwa byanyu byose, yoba turabira mu majambo muzovumera, yoba turabira kuri ya karamu ata wundi n'umwe afise, mukama musinya ibintu Imana yahezagiye. Iraba umuryango wanyu, irabe inshuti zanyu, irabe
abo bose bari mu mutima wanyu iri abarundi bose iturabe twese maze tuje imbere natwe dukurikire utubere urumuri nk'uko babitwemereye. Imana yacu twarayibonye muri uyu mwaka turangije, aho watuje imbere ukadusabira. Imana yaratwumviye, twarabonye amagara meza twaronse, turacari hano. Twarabonye intsinzi twaronse kubw'Imana, twarabonye imirima ingene itotahaye kubw'Imana, nta nzara twaronse kubw'Imana. Bandanya rero muvyeyi wacu, papa wacu, tuje imbere udusabira, udusengera, natwe tugukurikire. Ariko iyi si turiko irageramiwe cane. Iradiyo yose wuguruye ivuga ikiespanyolo bavuga uruntu rw'urukorona. Iradiyo ivuga igiportige uyuguruye wumva ari urukorona. Ivuga icongereza ni korona, igifaransa korona, isi yose ni korona. Kukaba nkako isi hari ibihugu buri munsi agafuni gahamba kambwa karihije 100, 200, 300, igihumbi, ibihumbi bingahe buri munsi ari guhamba kubera korona. Dushimira Imana yacu, twisabe yuko Uburundi bwacu igumana natwe uko yamye kuva tukiri mu matora, maze iryo shano uko kuzimu kwa korona ntiruzopfe ruronse na hato yirumenera, naho gwari utanguye kwigira amanyama turuhwamike mu minsi mike, mu kwezi kumwe gusa ruce rumaramara ruja mu kuzimu. Hanyuma turasabye abagumya abanga bose, iki kibanza turimwo ni kibanza citeka gihezagiye. Imana yaratweretse yuko kino kibanza cama kivamwe ibintu vyiza. Caraduhaye samuragwa igihe Imana muduhereza twari tuvuye gusenga ngaha. Iki kibanza samuragwa nyene aho yaja mu banga y'umuryango rw'umugambwe twari tuvuye ngaha gusenga. Iki kibanza nyene aha nyene turi abagumya banga bari hano, niho Imana yatweretse ati ijwi rya nyuma, ukubona ubwa nyuma sogokuru wacu hari ngaha nyene. Tuvuye ngaha rero turafise igikwa tuzoja gukora ku munsi w'Imana. Turasavye Imana yacu ivugire mu bagumya banga turi kumwe hano, bazoja kudufasha muri rya korano kaminuza idasanzwe y'umugambwe, maze baze badutorera indongozi zikunda Imana, Imana ivugiramwo, hanyuma bagumya banga twishogomangire. Ni naco gituma mbere kugira ngo ibikorwa byose bize bigende neza, dusabye abagumya banga bose mu gihugu cyose cy'u Burundi aho bari yuko iyi minsi 3 bigore twisonzeshe Imana tuyinezereze, maze nayo idushimire ibitwereke. Ariko imbere yo kurangiza ndafise mu protokole wanje hano nyuma yanje niyegere. Sokwe niruzi aha twese turaririye umwe inkono riko ziko. Sokwe
sokwe niruzi ndi mugufi nkaba mu Rwanda impa ndaguhaye hindukira hajya inyuma yawe uca umwica wabonye hindukira igicaniro igicaniro urakoze rero igicaniro murabona yuko rya teka riteye kure. Nashaka gusaba abagumya banga bari hano n'abatari hano yuko igicaniro cacu turiko turaheraheza bagira utuguvu twanyuma kuko giteye kure, turabe yuko twotera iteka Imana, twokwitera iteka twebwe nyene. Rero ubufisa akantu yo wabona ati agatsi kanyuma aheze agica aterereye. Hanyuma turafise ijambo ry'urufatiro ry'iyi minsi 3 aho Ana asenga avuga ati umushaha wanje urahimbawe kubera umukama, ndaneganega kubw'umukama, ndugurura umunwa nkigamba abansi banje kuko nezerewe n'urukiza rwawe. Ngira ijambo ry'urufatiro rero tuzogendera ko muri iyi minsi 3 yose turi ngaha. Nkaba nashaka rero gusaba ku izina ry'abantera ino teka yuko no kugurura icese ibikorwa bya kino gikorane bizomara iminsi 3. Murakoze. Shimira